Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata ca politike, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Fyonda sabone uba uduhaye intererano yawe yo kuja tukuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero haraba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Rumonge hadutse imishamirano hagati ya bamwe mu bapolisi bo mu Rumonge na bamwe mu banyeshure bo kw'ishure Lycée Etoile yo mu gisagara ca Rumonge mu gitondo co kuri uwu wa kane. Amakuru ava kuri iryo shure akaba avuga ko intandaro hari abapolisi bari bagiye guhagarika umunyeshure yagirizwa gutera inda uwundi munyeshure. Abanyeshure bagenzi we ngo baciye babakurikirana kugeza bamugarukanye akiriko amapingu. Bavuga ko badashobora kumutwara hatamutahe berekanye. Umuyobozi w'iryo shure akaba amenyesha ko yasavye abapolisi bari kumwe na nyina w'umwigeme bivugwa ko yatwajwe inda ngo bamwereke icanditse bitwaje barakibura. Bamwishuye ko bidakenewe kuko hari icaha co gufata ku nguvu nk'uko abandanya avyigana. Uwo muyobozi akaba avuga ko uwujejwe ubuzima muri komisariya yahavuye ahashika aca arakurako amapingu uwo munyeshure. Uwo yasavye nyina w'umukobwa gutwara urubanza ku babijejwe nivyaba ngombwa uwo munyeshure atumweko gusamba. Mu gipolisi mu Rumonge bakaba bavuga ko bagitohoza ivyabaye kugira bafate ingingo ibereye. Nayo mu Rumonge kandi nyene abavyeyi babiri bagizwe na se w'umuhungu hamwe n'uw'umukobwa bivugwa ko baheruka kumvikana ko abana babo bubakana ku Rutwenzi muri komine Burambi bari mu gasho k'igipolisi mu Rumonge kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Mu gipolisi bavuga ko bariko barakorerwa dosiye bashengezwe mu butungane kuko ico bumvikanishijemwo gihanwa n'amategeko. Ni nyuma yaho uwo muhungu ahagaritswe ku mutahe w'umushikirizamanza wa Repubulika mu Rumonge kuri uwu wa mbere yagirizwa gufata ku nguvu uwo mwigeme ubu yoba yibungenze. Amakuru ava ku Rutwenzi akaba avuga ko yafashwe n'umupolisi ari kumwe n'umuvyeyi w'umwigeme ariko ntiyashikanwa mu gipolisi Burambi. Ayandi makuru yamenyesheje ko uwo muvyeyi yoba yaraciye aja kurondera abavyeyi b'umuhungu ngo bumvikane. Mu gipolisi mu Rumonge bakaba bavuga ko uwo mwumvikano wahavuye uba. Ubu uwo muhungu n'umukobwa bakaba babana. Iyo nkuru ku buryo buramvuye nyene ni mukanyi ntuje kure. Nayo igihanga umukenyezi w'imyaka ishika 60 yarashurashujwe uwundi aricwa. Umukenyezi w'imyaka 60 yarasambanijwe ku nguvu kuri uwu wa mbere ku mugoroba. Umurwi w'abasuma wafatanywe ivyo wivye mu nzu urikekwa kuba ari wo wakoze ubwo bubisha. Ivyo vyabereye muri zone Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Muri iryo joro nyene uwundi mukenyezi yarishwe n'abantu batazwi ku rugo rwiwe Igihanga. Abasuma babiri bikekwa kuba ari bo bafashe ku nguvu barakubiswe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gatandatu muri zone Buringa. Uwa gatatu yarahunze. Igipolisi categetse ko abakomerekeje bavurwa imbere y'uko babajana mu gasho. Bapfungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyene. Kubw'abajejwe intwaro abo basuma boba barasambanije ku nguvu umukenyezi w'imyaka ishika 60 kumuhana iwe. Hari uwundi mukenyezi yagandaguwe. Muri iryo joro nyene ku mugwa mukuru wa Gihanga umukenyezi yari yibana wenyene. Umugabo wiwe yaramaze amezi menshi ataza muhira yarapfiriye ku bitaro vya komine. Yari yajanyweyo na bagenzi we bo mu gisagara ca Gatanu aremvye cane. Ku bw'amasoko mu ntwaro no mu nzego z'umutekano imvo z'urupfu rwiwe ntiziramenyekana. Ku kiziga ciwe nta kimenyetso na kimwe cerekana ko yakubaguwe cabonetse. Ivyo ni ibivugwa n'uwamubonye. Abikekwa bariko bararonderwa ku bw'amasoko mu gipolisi.
Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Tanzania umurwi uhurikiyemwo impande zitatu wemeje ko amategeko agenga impunzi agiye guhera buke buke. Leta ya Tanzania, iy'u Burundi hamwe na HCR barakoraniye mu nama muri Tanzania mu nama igira 24 y'uwo murwi. Imvo kwari kugira ngo hatanguzwe igikorwa co gushira inguvu mw'itahukanwa ry'abarundi bavyipfuza baba ku butaka bwa Tanzania baba ku butaka bwa Tanzania. Izo mpande zitatu zarateye umukono ku rwandiko rwo guheraheza amategeko agenga impunzi ku barundi barenga 155 bari ku butaka bwa Tanzania. Itangazo rirangiza iyo nama y'uwo murwi ugizwe n'u Burundi, Tanzania na HCR risa n'irimeze neza ariko risa n'irinyegeje ibintu vyinshi. Uwo murwi wabanje gushima ubugwaneza bwa leta n'abanyagihugu bo muri Tanzania mu kwakira impunzi z'abarundi mu myaka irenga 10. Mu nyuma izo mpande zose zumvikanye gushira inguvu mu gutahukana abavyipfuza hakurikijwe amategeko mpuzamakungu agenga amashirahamwe afasha abari mu ngorane. Igitangaje cane ni urwandiko rwuzuyemwo ivyiyemejwe bikomeye nk'akarorero amareta ya Tanzania, u Burundi ndetse na HCR. Ku mirongo y'imboneshakure ya Tanzania TBC indimi zabaye indimi twumvishijwe atamakenga ko umutekano n'impore ari ukuri mu Burundi. Abaserukira u Burundi barabishikirije kenshi. Umurwi uhurikiyemwo bose nawo nyene uravyemeza. Rero turi n'iteka ryo gushikiriza u Burundi ababuturukamwo kugira ngo bafashe mw'iterambere ry'igihugu baturukamwo. Twarabakiriye neza cane mu myaka myinshi kandi tugiye kubaherekeza. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Hamadi Hasuni, umushikiranganji wa Tanzania hajejwe ibibazo vy'impunzi. Ivyo gutahana impunzi vyumvikanyweko ku mpande zose bizofashwa n'urupapuro rw'inzira rutomoye rurimwo nk'ivyo gusanura inyubakwa zizobakira no gushiraho abazobaha impapuro hamwe no kwandika ku bwinshi abipfuza gutahukanwa. Ivyo vyose ni mu ntumbero yo kugira ngo impunzi zifate ingingo zirimwo umuco mu bijanye no guhunguka mu bwisanzure kandi bavyiyumvamwo. Uko akaba ariko uwo murwi utangaza. Ibiharuro. Uwo murwi uhurikiyemwo impande zitatu warateye kandi umukono ku rwandiko rwo guhungura ku murindi wiyongereye impunzi z'abarundi. Hagati ya Kigarama 2023 na Ruhuhuma 2024 impunzi zishika 1,500 zitegerezwa guhungurwa buri kwezi. Inyuma ya Ruhuma mu mwaka uza naho abo barundi bazoca bategerezwa kuja ku 2,000 batahuka mu gihugu c'amavukiro kuri ico kiringo nyene. Abatazotahukanwa buri kwezi bazova kuri ivyo bitigiri nyene. Ivyo ntivyamenyeshejwe na Martin Niteretse, umushikiranganji w'u Burundi hajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Gitega imenyesha ko imiryango yuguruye cane. Leta y'u Burundi n'abanyagihugu b'u Burundi bazokwakirana urweze impunzi z'abarundi bipfuza gutahuka iwabo. Mpamagariye ubwanje abo bose bakiri mu buhungiro gufata ingingo nziza yo gutahuka mu ntumbero yo guterera mw'iterambere ry'igihugu bafadikanije n'abandi banyagihugu. Ivyo nibishimangirwa n'umushikiranganji Niteretse. Ivyemejwe. U Burundi bwemeza ko buzokworosha mu kwemeza impapuro zerekana ko abantu baciye mu mashure hamwe n'impamyabushobozi zaronswe n'impunzi mu gihugu bari bahungiyemwo mu gihe bazoba basubiye mu gihugu cabo. Ku ruhande rwayo, Tanzania yemeza ko izokubahiriza amasezerano yo gukingira impunzi. Nagomba nsubire kwemeza intumbero ya leta ya Tanzania ku bijanye no guhungura impunzi nk'uko bitegekanywa n'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi. Mu nyuma ibijanye no guhungura impunzi z'abarundi bizokurikira nk'uko biri mu masezerano y'imirwi ibijejwe. Uko akaba ariko vyongeweko n'umushikiranganji Masuni. Uwo murwi wumvikanye kandi ko ugiye kurushiriza inguvu mu kurondera uburyo bugenewe gushigikira igikorwa co guhungura impunzi no kubafasha kwinjira mu kibano. HCR mu kibano. Uwo murwi wagenye HCR nk'umufasha akomeye mu ntumbero yo kumvisha impunzi z'abarundi gushira mu ngiro ivyapfundikiwe muri iyo nama idasanzwe.
HCR niyo izocungera ico gikorwa cane cane mu bijanye no guhimiriza kwiyandikisha ku bwinshi no gutegekanya uburyo bukenewe kuko iryo shirahamwe niryo riri hafi yabo. Ndubahutse kuvuga ko isaha yo gutaha ku mpunzi yageze nta kintu na kimwe gisigaye. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe n'uruhande rwa Tanzania. Nubwo biri uko ariko vyarumvikanywe ko mu gihe igikorwa co gutahukana impunzi cumvikanywe ko kizobandanya, impunzi z'Abarundi zobandanya zikingiwe n'amasezerano mpuzamakungu muri Tanzania gushika ku munsi wa nyuma. HCR yiyemeje kuzofasha ayo mareta abiri gutorera umuturama ikibazo c'impunzi. Ni ngombwa gufasha abantu gutahuka iwabo mu gihe uburyo buvyemeye kuko niwo muti wonyene urama. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Diane Barde, umuyobozi w'ibiro vy'akarere ka HCR mw'ihembe rya Afurika n'akarere k'ibiyaga binini. Tubandanya duhamagarira amakungu gushigikira utwigoro tw'Uburundi mu gutanga ivyankenerwa no gushigikira abahungutse n'ikibano cabo, ibituma haba ugutahuka birama no gushigikira utwigoro tw'abahunguka bavyipfuje vyumvikanywe muri Tanzania. Uko akaba ariko yongeyeko. HCR niyo kandi itegerezwa kuzohitamo imere nk'iyicagura kugira ngo hamenyekane abakeneye imfashanyo idasanzwe bamenyekane. Agasema indwi imwe imbere y'iyo nama y'umurwi uhuriramwo impande zitatu, umugabo rurangiranwa yitwa Sudi Mwakibasi, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania, yari yagiye mu makambi y'impunzi ya Nyarugusu na Nduta zihaye indaro impunzi z'Abarundi. Yari yagabishije avuga ko uwo murwi ugiye gufuta amategeko agenga impunzi z'Abarundi. Genda mubwire impunzi z'Abarundi muserukira ko himirije guherahezwa amategeko agenga impunzi kuri bo. Twamye tubivuga tukanabisubiramwo. Ubu rero ni ukubishira mu ngiro mu kiringo kitari ica kera uko biri kose. Uko akaba ariko yari yatomoye agasaba abarongoye abandi kugenda kwigisha ico bita inkuru nziza. Ubu abo biraba ntibazi uwo bari bwiture. Nivyo turiteguye kurwana, ntaco dutinya kandi ntituzotezura. Nzokwemera gupfira ngaha hako ntaha kuko ndazi ko ubu inkota zakarihijwe. Cane cane kuri twebwe twagize imyiyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015 canke abikekwa ko bari mu mirwi yitwaje ibirwanisho. Ntituzemera, nta numwe hazokwinjira mu makamyo yabo. Bazotahukana ibiziga vyacu. Uko akaba ariko zimwe mu mpunzi zivuga. Ku bandi iciza kiri muri ivyo nuko uwo murwi wiyemeje kubandanya ufasha ukanakingira abatarafata ingingo yo gutahuka. Ivyo biraturemesha nubwo tuzi ko ibikorwa vyo kuduhatira gutahuka bizokwiyongera kuko turamenyereye ko abategetsi ba Tanzania bakora ibihushane vy'ivyo bavuga ku mugaragaro. Ivyo bituma twiyamiriza ako karanga ko kuvuga ngo ni ugutahukanwa vyumvikanywe ko biguma bigaruka mu kanwa kabo. Kuko akaba ariko bamenyesha. Abandi barafise ubwoba ko hashobora kugwa ibara nk'iryaguye mu mwaka w'ibihumbi 2012 mw'ikambi y'Imutambira yasambuwe ikanaturirwa mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Ico gihe iyo kambi yari ihaye indaro impunzi z'Abarundi zahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Ndibuka ko data yahatswe kugandagurwa kuko yanka gutahuka we n'abo bava mu gihugu kimwe. Narabonye abategetsi n'abantu basimba amakamyo ariko aragenda cane aho kuja kwicirwa mu Burundi. Nzohitamwo gupfa nk'uko nyene. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu Barundi ari ku gihungo kigira gatatu muri Tanzania kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri mu rwimo rwahitanye Abahutu benshi ku Batutsi. Ndabona ko hazoba nk'ivyo nyene vyabaye. Uko akaba ariko agaragaza umwiheburo. Impunzi z'Abarundi zisaba amakungu kumva amarira yacu. Ibimenyetso bikaze. Nk'ibimenyetso vy'ibanze, impunzi ziriyamiriza kubona harasubiriye kwaduka ibikorwa vy'agatotezo nko kurandura imirima y'ibigori, ibitoke ndetse n'ibiharage muri izi ndwi zibiri ziheze, hamwe no kubuza no gusitura amasoko mato mato yari yubatswe mu bisagara
ndetse no mu mazone ya Cenda yo mu ikambi ya Nyarugusu. Ivyo bikorwa vy'ubunyamaswa bikorwa n'urwaruka rw'abasivile n'abapolisi. Induta ivyo gufungura vyabaye birahagarikwa. Mu bisanzwe ibifungurwa bitangwa ngaha bimara iminsi 28, ariko igitangaje cane mu kwezi kwa Kigarama baduhaye ibifungurwa vy'iminsi 12. Rero ivyo bisigura ko batanguye gushira mu ngiro ivyo bateguye. Bisigurwa n'umwe mu mpunzi zo mu gisagara ca 13 mw'ikambi ya Nduta. Kuva hatangura igikorwa co guhungura abari bahunze muri Nyakanga 2017, impunzi zirenga 230,000 zaratahutse mu Burundi zivuye mu bihugu bibanyi, harimwo ibihumbi 161 bavuye muri Tanzania. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023, impunzi z'Abarundi zababa 248 zari zikiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, muri Tanzania na Uganda. Muri abo impunzi 155 ziba mu makambi ya Nduta na Nyarugusu, amakambi ari mu karere ka Kigoma. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa. Ico utegerezwa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, nawe utaravyondako hama nyene ukabandanya ushikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.